n'abasatbi twarakuranye ibintu by'imiziki uko je twararimanye na satbi muri 2012 2011 twari mu muziki ishaka kuri 4 imyaka uko yajana ko imyaka yo gutunga canke yo gutegura kazoza ni imyaka nyene kuva muri Kenza kuduga niyo mwanya gutegura kazoza kawe rero uciye ufatuye imyaka mu ijana ugiye mu busani ataracu muri kwaronka uriko uratumwanya uzuza kurogreta mu nyuma nkungaje ndarogreta umwanya nataye Isaac TV ho bakunzi ba Isaac TV muri kumwe na Crystal Boy kuri micro aho kuri kamera turi kumwe na Juma Juxi technicien de la capitale yapu byabaye ngombwa ko dushika hano ni muri Plaza ariko twavumba ariko yabimenyesha yes ikindi kintu nashaka kubamenyesha genda kuri YouTube uraza kubona ahantu handitse rere treziri en couleur rouge ugire subscribe kugira uze kurikirana vyinshi kuri twebwe vyinshi mu biganiro bigize Isaac TV tongera dushima n'Imana yabikoze CEO wa Isaac TV Isaac Classic ameze neza cyane gose ibikorwa biriko biragenda neza cyane gose tudatevye turi hano turi kumwe n'umustar azwi kandi cyane gose sinshobora kumubwira ati numustar uyu ariko ashaka kubabwira ati ndi umustar uyu kuko nje ndamuzi cyane gose ko akora ibikorwa ariko hageze nawe ko ashobora kubibwira VP Blaze ya fresh bro umeze neza umeze neza nawe ya ameze neza nanje ni sawa kuba ko badukurikirana akabari crispies and microphone nkabandi ngaha nkabari nkusanzwe nkorera imirimo yanje ya misi yose crispies anaberewe cyane mbega ningabirano wavukanye cyane nice ikintu wo gukoresha kugira ubegwe cyane gose mutanga cyambere nambe manje gushimira gusa nyene merci hama kubego nyene tudusanzwe tutanze ibintu byo kwambara urumva utaberewe urumva byo ari so sana crispies naye amahera adashobora kurenza ni mari t-shirt naye amahera adashobora kurenza kuri t-shirt ugiye kugura umupira bakubwiye ati amahera aya aniyagurwa iyi t-shirt naye amahera adashobora kurenza amahera yose bambwiye ikintu nagishimye ndakigura donc nawe meme bakubwira naho bakubwira ati iyi t-shirt igurwa Emilio woyigura bivana nayikunze ndayigura Crispies ni umuntu nice kintu ukunda yuri ku kazi hano ku kazi ka vie privé uko dusanzwe tuzikura umuririmbyi ariko tashika kumenya muri vie privé yawe ukunda iki Crispies oya deja umse ko ari vie privé nyene ni ibintu nyene biri privé nyene urumva sinokubwira nkunde kandi biri privé nyene ubona kubajije appareil y'umuziki Crispies akunda iki jewe je ndakunda amahera wakunda amafaranga bakunzi ba Isaac TV ni Crispies ariko ni gake bibaho umustar ashobora kuja kugirisha ikiganiro umuntu aho umujournaliste ajya kugirisha umustar interview akamugirane akamusorora songo Blaze karibu kwanza merci beaucoup bakunzi ba Isaac TV dukora ikiganiro turiko turanya ibintu byiza cyane gose ni ibintu by'amateka gose gato Crispies tudaciye kure Crispies uri umuririmbyi akora neza cyane gose ariko twashaka kumanze wikore mu gahogo ari indirimbo yanyoheye mutama Crispies baby aina kanumva Crispies on the microphone so kutiga biragatsendwa bitumye mburu nikundiye akananishimiye kagapane koti yaga ndire umunsi wa mbere nkubona baby natangajwe n'uburyo uremwemwo unja mu maraso unja mu mitsi ivyo kugukunda navyisanzemwo ijoro umurango wantemberamwo anadari titarararinditara yaga ni Crispies n'umuririmbyi akora cyane gose je ndamuzi nk'umuririmbyi kandi ashobora afise impano ariko Crispies hari abantu bavuga ati urabaveteza oya ibikorwa ni byinshi kandi je umwanya mpa igikorwa kimwe kindi awa muri wa wundi nyene iyo bavuze kuveteza abantu batariko barabita urashobora kubibasigurira ni nko kutevya abantu nyene ukabanyoteza nyene Crispies arafise ikintu gishasha ariko abategurira muri kino gihe hari indirimbo shasha igiye kuza yitwa gacupa tubona kenshi Crispies aba queen video ntituzi ngo bakura hazana abakobwa beza bisigura yuko ukunda abakobwa beza cyane bro none je bona isho mbaye man ukunda abakobwa bameze gute
nje nkunda uyu nkunda nyene uwo nkunda niwe nkunda mugihe mweje gukora video n'umukobwa byashirwa sanga ari mwiza turaza abaririmbyi benshi iyo bakoresha bakini video baravuga iya ejeje indirimbo akavuga ati akamwikora ku mukini video akavuga ati man sister washobora kumfasha ikiniki ako kantu nturukaje oya biravana n'isho gufasha ko ama service turayafashanya twese kuryamana basi n'umukobwa oya ivyo nivyo ukunda mandi akajya nakazi ho nk'abajya bakora ama video menshi ku mwaka bajyamana ho benshi kajya nakazi turakora hama nkaguhemba hamukagenda ubugenzi burabandanya kujya bwahora mugabo nta bintu birebire tujamwo nabandi bakunda vy'ama video ntibiyumvire ko hari ikintu kiri inyuma yo kuja muri clip ugiye muri clip urakora akazi kawe nyimba twavuganye mu 100 canke 200 ndabiguha hamukabandanya nantwe akazi kakabandanya ati Chris Busy tinavyo ba 200,000 ndabiguha Chris Busy mu kwezi ajyamana n'abakoga kangana man ujyamana wowe onyene urabanza ukambaza deja ko maze kuryamana bakobwa kumva umbajije ati ndyamana ho abangahe cumengo ni diri man GD yanje ya mbere ni kurondera amahera abakobwa ni nabafise amahera nzoronka ushaka wese reka minduri ikibazo Chris Busy ajyamana n'umukunzi we mu kwezi incuro zingahe kushikisaje na mukunzi mfise dukundana right now turavugana I haven't uri single umukobwa mwara mukundanye mwapfuye iki kugira muhebane oya ntacu niko twapfuye gusa vyaraheze tu birahera tu bisanzwe tu kandi n'umugenzi wanje sinumvuga nabi ko vraiment twagendanye neza twapfuye gusa twarahagaritse ko urazi ari ibintu bisanga bitajanye nyene muga nta kintu na kimwe twarapfuye cyo tuma nyene tutavuga ko n'ubu n'umugenzi yaraza kunshorera turabura tugasangira mugabo ndikundana Chris Busy akunda kufungura yaho imfunguko ejo ndafana ubugari blaze sana ndafana ubugari tubumenyetso tubukunda tukiciga muri interna bro naje narabukunda ko naje narahize je nize kuri ETS Kamenge muri secondaire wizi biki muta electricité industrielle kunywa nawe ukunda kunywa je nikundira bena akabajo niko nzoguno je nkwa inzoga je vraiment ndayinywa ko yeri sinobesha ndayinywa mugabo simisi yose inzoga ndayinywa muri weekend cyangwa atari umwanya w'akazi mbega Chris Busy iyo akoze video turabona muri video rakunda kubegwa cyane gose urafise umuntu akwambika muri video cyangwa ni wewe nyene toi même ni wewe yambika muri video misi yose jewe nyene nsanzwe ndi umustiliste bunabizi ko najya mwasanze ni ku kazi ahepfo ni kuri plaza muri 14 ndi umustiliste nane nambika abandi babego nanje urumva ndagerageza kwiyambika ganje mbegwe nanje uko hari abantu benshi babonye ko nambaye ashobora kwifuza ko no mwambika Chris Busy ninjiye hajya udandariza ndabona ikintu gifise amabere eske umuntu ashobora kuza kugura impuzu ugasanga ajya amabere ntibikwiranye nayo ugasanga afise amabere manini yabica bigenda gote bro oya biravana bijya bakita gute kwanza mannequin nyene ni mannequin cyo kutwambika impuzu kugira umuntu abone echantion ngire impuzu yambaye yo ameze amustar yegeze kuvuga ngo numugore wiwe rujya ruboro umuvuze kwiki ubu nawe nzi sinzo bivuze Chris Busy ndamuzaniye trophée zibiri ndagiye Gitega navuze ati hani Gitega mfise trophée zibiri nshaka uhe trophée umuntu wa mbere muri ivyo wa mbere Gitega no muri ivyo wa kabiri ini Gitega izo trophée wozi hande muri wewe uze nka jewe ari ntangama award mu baririmbyi nawe wishiremo mu baririmbyi oya zosurumbaza waeze wanje nyine ko nje nkura neza ndabizi ko nkura neza kabisa kandi ibihoba byanje ndazi ko byakira neza so trophée nozi hanyine ko yanda bishoboye kandi ndabishoboye cyane bakunzi ba Isaac TV avuze ati jewe itrophée Igitega ni gende umwami ndumwami bajya ba Daboje itwara hariya burya n'ubwana burya ndaburusha siho ngo bro navyo navuze ko ari umwana kuko araririmba nawe neza aho umva ushatse kumvuga ivyo navuze ko je umpaye award ukavuga ati zishikiriza abantu babiri Igitega zose nozi ko wambarije na jewe ndimwo bwa mbere nambere banza kwikunda no kunda abandi naho boba uvuga ati bimeze gute nawe no kubaza ati mu wa juriste bose ngaha uhaturufera uri mu ndazi ko wihawe ukora urabishoboye sivyo sinavuze ko nta muntu akimwe navuze ko ari umwana ne trofeno ya Isaac Crash kuba ari boss wawe utaye umwana ko cagahera oya nikohera manje tujya gukora ibintu ari uko babonye tarazi wacu ama uvuga ati je nije no kuya trofe double je akaza hari ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu jewe nakubwiye ivyo yenje abo bandi bantu zurambwira wambaje Igitega je sinkene no kuvyumva kuko jewe ndi Chris Busy rero cunzana yandi mazina bakumbwira banaka habwo wowe ubushatse kuduteranya je nakubwira yuko umpaye trofe kavuga ati yabaririmvyi nawe urimwo nta wundi rimwe no kuko nta wundi je nibaza ko je anduta ko je ndi Chris Busy
Chris Biz ati je suis le roi de music Gitega. Gitega nato bagitega ni mu Burundi bwose. Mu Burundi bwose urashoboye. Uko urumva warambaje muri Gitega mugurumva si ndumwami Gitega ndumwami wabwo hose. Chris Biz nicyo ikintu uri kurategura abantu muri music. Tumvise je numvise akantu hariya naho utarambwira yuko uri mu gusohora song nshasha. Yeah, song nshasha ndayigutuye no kuri. This summer mwitegure ku dancing nyene. Izo ari ibintu by'amavuta. Ni song iri mu bwoko bwayo kugira tuyitege nimara amakabutura afise amasirege tube turayagira kugira hamwe dutanye ntizizotabuke. Iri muri raga dancehall. Yeah. Nivyo bishasha dufite. Yeah, ego. Chris Biz arafise anashika gushika. Eske aha ashaka gushika kera yoba yarahashitse canke narahashika ari ikintu kibura ni cyayi kibuze kugira uhashike canke nimba wahashitse gute wobisigura gute ko woba warahashitse? Ikintu cyambere cyari kibuze cyari hari yabuze financement. Urumva ukora ta financement mugubu ndashaka kwifinansa nkavuga ati ngende gukora indirimbo audio kanje gukora video yageza nk'ifinansa jewe nyene Chris Biz ndayifashijwemo n'abakiriya abantu bakiriya je ndafise abakiriya bankunda bamfasha barageza kumfasha ibintu n'ibindi byake umuziki canke n'ubuzima uko hajya ikintu cyose muri music n'amahera dafise amahera ntahugera hari abantu benshi bafise amatala je ndazi kuririmba ndabizi mugabo nari muzi support ko ndazi ko hari music yanje umuntu wumva akavuga uyu muntu ko aririmba neza why adashikaje abandi bagiye bashitse biva kuki rero biva no kuko ata support kandi ata noti Chris Biz nta bifa afitiye n'umusani yonga mu Burundi abasani bose turi peace and love abasani bose turahuza bose turakundana kwanza benshi baranabizi ko bamwe twatanguriye rimwe bakina B-Face ba Double J bajya abo hano baje badusanga turirimba benshi je n'abasatpi twarakuranye ibintu by'imiziki uko je twararimba na satpi muri 2012 2011 twarimba imiziki ishika kuri 4 nkiri muri wakali gangsta turi kubona Double J na Moses twarimba na satpi imiziki ishika kuri 3 canke 4 urumva gwarurunganwe kawada gwarurungano ntubone ubunye twahagaritse gato ibintu bya cyane bya musique twinjira mu by'ubuzima ko umaze kugera mu myaka 25 kuduga ataka inturi imarira aho imyaka uko yajana ko imyaka yo gutunga canke yo gutegura kazoza ni imyaka nyene kuva muri Kenza kuduga niyo mwanya gutegura kazoza kawe rero uciye ufatuye imyaka mu ijana ugiye mu busani ataracumi kwaronka uriko uratumwanya uzuza kurogeta mu nyuma nkungaje ndarogeta umwanya nataye naho nuko gusana akora ibintu nkunda ryo muziki ndakora kenzo zoheba kandi ndakora cyane ndafite imiziki myinshi iri muri studio gusa narabuze ukunda isohora ndiko ndiyumvira trick nokoresha ugira ndayisohora Chris Biz ati ndiko ndiyumvira trick nokoresha ugira nsore isonge zanje ziri muri studio Chris Biz nafise kibazo nshakera cyane gose 2008 urabona abantu bariko baraza ba underground tuvuga ko batawutanga umuziki kera ni wawe umuntu akumotiva uri kurumviriza indirimbo yiwe umuririmbyi w'umurundi twakwita ko ariyo bari nk'umu underground ariko araza muri wewe so aba underground canka kuko nunga mu Burundi ntabwo deja basko ta superstar diho hari abastare tu abastare no ari kuba umustar yari Saido ni bazonkiza canke birahina no yari kuba umusuperstar mbwa naho ni abundi biragoye kandi nga mu Burundi abasenga bose barangana kuko waba umusuperstar waba mu underground waba mu upcoming mwese muramo kuko ntacu umurushije zina gusa yuko ubuzwi cyane hama umuntu yoba kumotiva yewe abarimbyi bose je umuntu wese uzi umurimbyi w'umurundi wese aririmba bose je baramotiva ko ndabumviriza bose je nta murimbyi rumwe nirengagiza yaba umu superstar mutoyi aje ubwo nyene ndumviza indimo nkumva ivyimviro ko ntushobora kumenya kukompoza kubenya uri kumwanya utumviriza abandi utegeza kumviriza abandi byo basohora ivyo barimwo je abarimbyi bose ndabumviza kandi bose vraiment baranshika ku mutima bose baririmba kandi ndabatera intege ejo bose ni heza ni ya indirimbo ukunda kumviza muri telefone yawe je ndimo nkunda kumviza indirimbo mu mwana wo mu giti ya Chris Biz yiwanje nyenda ndayivuza ku kazi cyane Chris Biz arakunda gutemberana n'abakobwa biravana umwanya w'akazi ndazi ko ngajya yabandi abakunda manabagiye mu mugorana ko umwanya w'akazi mba ndi ku kazi nsimva ngaho niho nirigwa ndatunda 7h ntonze 7h nta 20h runga birashika mu gatembera uyabu gusangira bishaka tugasangira ko gutemberana ni bisigura ikindi kintu ko gutemberana ni wa muntu afite umwanya gumatembera n'abantu muguru umva ufise akazi bishika twagenda gusangira pana gutemberana ukunda gusangira n'abameze gute abagenzi tu umugenzi wese ari umugenzi wa turasangira bafise guzi meze gute ware wese yamaze ko umugenzi ntavyo vango dusanga ndacagura Me Chris Biz ndazi urakurikirana umuziki wo nga mu Burundi abastari benshi baravuga ati bakarira bakavuga ati umuziki wacu ni kura duteza imbere umuziki wacu mezuku
nengamiye nkaja muri hip hop baravuga ko idahemba ndazi uririmba hip hop mugabo urafise icyumviro cyo guterera oya hip hop no muziki mwiza cyane ko hip hop uri muziki uri impanuro sinzi ko maze kuvyumva no hanze imiziki baririmba ama hip hop usanga imiziki iri impanuro nziza gusa kandi hip hop iragoye kurusha R&B biroroshe cyane mbwa hip hop iragoye ko n'amajambo menshi ko R&B n'amajambo make shaka kuririmba ijambo rimwe ke mama I love you umva amasegonda mbwa murape yeah mama I love you ugasanga n'amajambo menshi ku mwanya umwe mbwa ndashaka kwega ijambo rimwe hari kwega rikaba muziki wose ari rimwe mbwa murapera aracoma mu mutwe akiyumvira amahime akwimvira ikirumva abarapera bujyaye barakomeye gose no murapera kwinspira nga mu Burundi aririmbye uvuga ati ujama nayo kabisa na weza abarapera mu Burundi barabizi bose kweshe kuri ba Alvin Fabilov jewe Bifes ndamwemera nkemera Fabilov Alvin bose wanza bose vraiment bo Alvin uramwemera barabizi man je nta murimvyi n'umwe nga mu Burundi nto kwankuraje kuko ukigeje kusigura umuziki hajya kawaida nta muntu wese afite duro yo kuvuga ko umuziki ubishe navyumva kuko umuziki je ndashaka kumumbiye uko kuryohera ujya kumuryohera ntushaka kuvuga ngo yasohoye umuziki ubishe unanabwira ucumbwiye je uzocumbwira umuziki umwe mbwiye umuziki ubishe ucumpa critère wisunze kugira uvuge ko umuziki ubishe uzima izo critère ha mucumba izindi critère wisunze kugira uvuge ko umuziki uryoshe kuko urabona hagiye abadukure basohora umuziki ubishe sivyo naho ndavuga ngo ntubaho basi kumva ko atari zirya level zabo kuko nta muziki ubiha ubaho urumva asohora umuziki kumva ko tezi ya level mugabo abantu bakiyumva kavuga ya iki gisasi urumva kandi ari umuziki usanzwe vyumva mugabo umuziki wose ni umuziki kuko definition y'umuziki nico kintu cyose kiryohera amatwi kitaryohera amatwi wawe kiryohera amatwi wanje yeah Chris Biza afitiye urukundo abandi basani bakunzi ba Isaac TV the best television in our country kuri micro muri kumwe na Chris Starboy kuri kamera muri kumwe na Juma Jux technicien de la capitale turitiranwa brush ni vyiza musaza ni vyiza cyane ni cyo kintu cyakuryoheye ko natwashitse hano ni kuko twaguteye surprise man twakuvumba ariko ntitwakuvumbe mbwa twasanze uri swaga bro asante gusikintu kimwe no nabashimiye gusa nuko muri abana beza mwanyumvire ko ntanabarondeye muravuga ati twoshike ujya musaza nawe twobura amajambo tumukura ko canke ivyo aterera muri industry magaze neza cyane kanabashimira cyane nkanabwira abantu bose baza kubona kino kiganiro cyangwa abantu bakurikira Isaac TV bagende kuri YouTube ya Chris Biz bagire subscribe nyanza n'indirimbo vraiment iryoshe cyane izo baryohereza bafasha kubaho muri kino gihe ca ete baryohewe batamba izo biryoshe vraiment iyo ndirimbo tuyirindirana igishika gushika ryari iyo ndirimbo nta kwezi gusigaye dasohotse kuko urano ko sama yinjiye indirimbo yitwa agacupa nibazi ko nzoba mbere kuyiro lazima ahubwo nyine murahawe kaze ko nzoyigira lancement officiel yayo izo indirimbo nziza nabwo nashaka kuyilansa kwanza audio ava kugira ama video ndekora mu nyuma ndashaka kubaza Chris Busy hariho abantu b'abastare barashobora gutegura nk'ikintu ugasanga ntibatumiye aba journaliste sivyo ugasanga ntibatumiye aba journaliste kugira baje muri ivyo birori bamenye ni igiki kiko kiraba woba hanura iki abo bantu bashobora gutegura ikintu ugasanga ntibatumiye aba journaliste kugira babijemo ugasanga bari kubabikora umenga bari nyegeje ukuntu woba hanura iki bisanzwe twebwe aba journaliste dukora kugira duteze industry ya music yo mu Burundi sivyo tuba dukeneye abantu badutumira kugira tushikira ibikorwa byabo ubahanuye iki nkawe nk'umuririmbyi w'umustar amaze kubakizina no mu gihugu cy'u Burundi kino banura abo ntibabaza akamaro k'umujournaliste uko ameze kose uko ari kose abantu afisa mukurikirana bose ubakeneye ko je kuri Isaac ngani rya mbere mu nkoresha iganiro mugabo sinzobura abantu nk'ijana canke amajana abiri biyongera ku bafana banje hari nk'umuntu yaranzi atari bwigera nyumva atari bwigera mbona mugaca akunda televiziyo yanyu azombona anamenye agende kuri YouTube yumviriza imiziki yanje asange iraryosha ca nkunda sange naye ndavyungukiyemo je ni televiziyo yose ntari nsuzugura kandi nta mujournaliste wese nsuzugura kuko nabafisa abantu batanu ndabakeneye ko bamenya nanje Chris Busy Chris Busy twayaze vyinshi uri kumwe nanje twese twitaba Chris uri kumwe nanje ndashaka akajambo kanyuma kugira tumere nk'abarangiza ikiganiro sivyo akajambo kanyuma mutama akajambo kanyuma no gushima nkashimira CEO wa Isaac TV ariwe Isaac Classic ndamushimiye cyane ko yaragize ikiciyumviro ko namaze kubona nawe nga mu Burundi ari mu bantu bakurikira cyane asigaye arimo cyane kandi novuga ko no mutera intege cyane akora neza nuko murakora neza courage hama nkanashimira n'abandi bose bariko baritanga kugira umuziki wacu dutera imbere ico no babwiye kajambo kanyuma ni gushima cyane
hashimira abantu bariko baza kuraba ino video mugerageze guca mu postinga mu partage kugira abantu bose babibone bumvize imigambi tubafitiye imiziki mushashu giruze mwiza cyane ndanabatumirira kuza nga muri shop yanje ni nga muri ville impande y'isoko ya kera ubona isoko ya kera impande yayo ushitse nga impande yayo uca ubona umuryango wo kuri plaza uca winjira muri A14 hambwa curonka ibintu vyiza cyane style wifuza kubegwa uri umukobwa uri umupapa yeah yabuze bon uri umumama abahungu style turazifise turasiga n'inzara abateri barahari byose murahawe ikaze rero muzuze kunteza imbere nanje nkuko nanje ndabanezereza mu kubaha imiziki myiza nanje muzuze kunteza imbere mu nshorere nanje mbandanye ndonka amahera yo gukora imiziki kugira mu bandanye muryoheko wagize neza Chris ndabashimiye cyane Chris mwakoze cyane Imana wezagire nshimiye no cameraman yabifashemwe neza bakunzi ba Isaac TV kuri micro mari kumwe na Chris aka Starboy Mr Devilier de la Terre aho kuri camera mari kumwe na Juma Jux technicien de la capitale A0 bye bye Isaac TV. Oh.